Urakanda kukonda cyane Acacia love Urakanina aswa cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima twarongeye mu budahangarwa bwawe urukundo rwawe ububasha bwawe impuhwe zawe ubushobozi bwawe nibyo bitugejeje ngaha turi bazima witekanya guhora ku ngoma wowe tanguro n'iherezo ry'ubuzima bwacu wowe shingiro y'umugisha n'umunezero muri twebwe iki gitondo nitwo kwibagira icyo wadukoreye hari ikimenyetso wadushize ko kigaragaza yuko tuzi waratubwiye ngo buri zamu muzoze kunganiriza nitugusanga kururi mu mitima yacu uri imbere yacu uri inyuma yacu uri iburyo bwacu uri ibubafu yacu uri mu ngingo zacu aho Dawudi yaravuze ngo aho byagiye mu ijuru ryawe ryiranda wari karaboroga ari mu mazi menshi ngo warahengetse ijuru ryawe uramutabara mu birenge byiwe bikura mu gono gurudigiri icyo nicyo kidutera inyota kuyo tubonye umenga turi kure yawe tuzamuka kundi musozi tukazamukira mu kindi kirere tukaza kugusenga ariko nabwo turi gusenga ibirego uri muri twebwe kuko Kristo araje araganje muri twebwe none duciye bugufi ngo twihane ibyaha byacu tubone kuganira ku ijambo ry'Imana ryo kuduhindurira amateka tubabarire cyane tugirire ikigongwe cyane uduhemburire imitima tunezereze kubwo bushake bwawe dukize ku bugombe bwawe tuburanire kubw'impuhwe zawe turenganure kubwo budahangarwa bwawe ni wese umwami wacu Yesu Kristo ibirego dufise nibyo gusaba urukundo n'igikundiro ibirego dufise nuko ukwihanganira intege nke zacu natwe nitwiyagatse ko twitwikije amaso ya Kristo ariko mukama ntuduhore ibyaha by'abasogokuru ntuduhore ibyo tutamenye duhe umutima wawe mweranda twigisha ijambo ry'Imana nitwamara kubohoka mu marangamutima tuzoba tubaye mu ntandaro yo guhezagirwa mu bigaragara uratwima urupfu uyu munsi utwimane bariyeri zose uzikure ku buzima bwacu inkingi n'inkinzo zose zikenewe kugira ngo tubeho turambye kandi turaniwe turazakiriye duhembure tunezereze tugwanirire tugwaneko turinde kubabara
cy'umwasi yateze ubuzima bwacu uyu munsi muri izamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3, izamu ryo gusenga dusaba guhindurirwa izina. Turagitse ubugombe bw'Imana iwe muri twebwe usumba uko ubugombe bw'abana b'abantu bubo. Duha umunezero utwagurire mu byo dukora byose, ugira ikintu gishasha gukura bifise wubatse ku buzima bwacu. Amaraso ya Yesu Kristo naduhumana dushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Ububasha bwa mutima mwenda bukorere muri twebwe ubwenge impuhwe z'Imana ziduhaze ibyiza byose dukeneye muri uyu mwanya, kuri uyu munsi no mu buzima buzokurikira. Urakoze Mukama, urakoze rutare rwacu, urakoze nyaguhora ku ngoma. Urakoze ubukiriro bwacu, urakoze ko atakintu na kimwe tuzoburira mu rukundo rwawe. Urakoze ko atakintu na kimwe tuzoburira mu bubasha bwawe. Urakoze ko atakintu na kimwe tuzoburira mu mbabazi zawe. Urakoze ko atakintu na kimwe tuzoburira mu bumwe bw'ubutatu bweranda Imana imwe rudende. Mutima w'Imana uzutwigishe, mutima w'Imana ubohora ubwenge bwanje n'ubwenge bw'igihugu c'Imana aho kiri ku mpande zine z'isi. Mutima w'Imana uduhingabirano zo gusobanukirwa ibyanditswe byeranda. Mutima mweranda utwongereza ingabirano zo guhuza ijambo ry'Imana n'ibyiza ubwoko bw'Imana bukeneye ku Mana. Mana mutima mweranda tukubera ikiraro, tukubera indogobwe, tukubera ifarasi, kugira ngo ubwoko bw'Imana bugere ku iterambere rikomoka ku butatu bweranda Imana imwe rudende. Mu izina rya Yesu Kristo niho senze nizera ko Imana muri uyu mwanya igiye kuturemarema gushasha, tubwire icyo twokora ngo duhezagirwe kandi tubirindira inyota, igishika, urukundo n'umwete. Urakoze kubwemeye kubidukorera. Mu izina rya Yesu Kristo turabyakiranye n'imigisha yose bizananye. Amen. Kristo bane bimarazima aho muri ku mpande zine z'isi, igabwa na rudasumbwa, igabwa na nyenijuru n'isi. Ndabaye ikaze muri uyu mwanya mwiza uri hagati ya saa 12 na saa 3, n'umwanya wo guhindurirwa izina, aho Rwana n'umumarayika tugatsinda intambara zose twaje gutsindana na bene wacu n'ababyara bacu nabo twubakanye n'abandi. Ivyo byabaye kuri Yakobo. None rero uyu munsi turacaye ko turasoma ijambo ry'Imana, turacaye mu gitabo cya 3 cya Bibiliya, igitabo cya bene Levi. Turi mu kukimara ni murambiko, turi mu kigabane cya 24. Umurongo wa mbere uravuga ngo amategeko yerekeye ingoro. Umukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati, tegeka bene Isirayeli bakuzanira amavuta manovu y'umuzeti amininye y'itara, kugira ngo itara ryame ryaka ubudahengeshanya inyuma y'umukingo uhishije amategeko. Mu ihema ry'ibonaniro niho Aroni azotera iteka, kugira ngo ryame ryaka ubudahengeshanya imbere y'Umukama kuvana ku mugoroba gushika mu gitondo. Ni itegeko nabanduka uko imbyaro zanyu zizogenda zikurikirana. Ku ntebe y'amatara ihinguwe mu zahabu itagira imvange azotereka ko amatara azokwaka imbere y'Umukama ubudahengeshanya.
uzokwakira ifu inoze ucumba amarobe 12 irobe ryose izocumbwa mu bw'icumi bibiri bw'ico kifu uzoyashira mu mitigiri 2 atandatu ku mutigiri umwe weze uyatereke ku meza y'inzahabu itagira imvange imbere y'umugabo ku mutigiri wose uzoshirako umubavu uhinguye neza bizoba ibyo kurya gicibutso ishikana litokombereye umukama ku munsi w'isabato wose bazobitondeka imbere y'umukama ubudahengeshanya bivuye muri bene Isirayeli isezerano n'abanduka ibyo bizokwegukira Aroni n'abahungu biwe bazobirira mu kibanza ceranda kuko kuri bo bizoba ari bweranda rwose ibigenewe ku mashikano yo gutokomeza umukama n'itegeko ntabanduka ibihano byo wavumye Imana n'uwishe umuhungu abyagwa n'umugore w'umunyisirayelikazi n'umugabo w'umunyamisiri yagiye muri bene Isirayeli hanyuma uwo muhungu n'uwo mugore w'umunyisirayelikazi atata n'umugabo w'umunyisirayeli mu icumbi atata no ashwana n'umugabo w'umunyisirayeli mu icumbi uwo muhungu w'umugore w'umunyisirayelikazi atyoza izina ararivuma baraheza bamujana kwa Musa inawe yitwa Shelomita umukobwa wa Dibri wo mu gisata ca Dani bamucunga barindiriye ingingo iva mu kanwa k'umukama hanyuma umukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati sohora uwo yavumanye ave mu icumbi abamwumvise bose bubika ibiganza byabo ku mutwe wiwe maze ishengero ryose rimwicishe amabuye gakondi twaramba anatugiririye neza kora gutuka Imana abamwumvise bose ntibamubuke kwibiganza kuvuga icyo yavuze kigaca mu matwi yabo kugira bakirekure ko umuntu akubitse kwibiganza rekure kiri mu bwonko bwawe Imana nayo uko Yozuwe mu kwima ingoma Imana yamubwiye yatoye Musa avuga ati fata Yozuwe yarakiri Hoseya cyangwa Hoseya twebwe ni Hoseya singiriya ni Hoseya agati genda Hoseya mwene Nuni umwimiki yamutwaye kumuzana mu kanzu acamugirika kwibiganza kugira ubutwari bwose bwari musiri Musa guca mu mujamo ugasaba n'ubose bakwiye kuzabakoza kwibiganza bifukonye biri muri ubuce bikujamo n'ubu bakubwira ngo bifukonye biri muri bo bice bisubiriye byavuye umwe yabigisha gutuka Imana bifukonye biri muri bo bice byavuye bisubiriye byavuye hanyuma arashikiriza ijambo bene Isirayeli urashikiriza ijambo bene Isirayeli vuga uti umuntu wese azovuma Imana yiwe azokwagirwa n'igicumuro ciwe uzotyoza izina ry'umukama azokwica isengero ryose rizomwicisha amabuye yaba inyambukira cyangwa kavukira azokwicwa kuko yatyoze izina uzotyoza izina ry'umukama azokwicwa ishengero ryose rizomwicisha amabuye yaba inyambukira canke kavukire azokwicishwa kuko yatyoje izina urumva apana izi kuko yatyoje izina ry'Imana kuko yatyoje izina areka ndenga umuntu ntiyakubita uwundi muntu uwo ari we wese akamwica azokwicwa uzokubita igikoko akacica azokiriya ubuzima busubirizwe ubundi
umuntu niyamugaza mugenzi we bazomugirira nk'uko yagize imvune ku mvune ijisho ku jisho iryinyo ku ryinyo uwo mugaje nawe umugaje umuntu nawe azokwicwa aze habe ingingo imwe kuri mwebwe inyambukira nakavukira igihe umukamana ya Musa abibwira bene Isirayeli baca basora mu icumu wari yavumanye bamucisha amabuye niko bene Isirayeli bakurikiza ibyo Mukama yari yategetse Musa umwaka w'isabato Umukama yashikirije ijambo Musa ari ku musozi Sinayi avuga ati shikiriza ijambo bene Isirayeli wabwira uti giye muzokwinjira mu gihugu ndabahaye isi izoruhuka hazoba ari isabato y'Umukama mu gihe cy'imyaka 6 uzotera imbuto mu murima wawe mu gihe cy'imyaka 6 uturire umuzabibu wawe hanyuma uwamure igihamwa cyawe ariko ku mwaka ugira 7 hazoba isabato isi iruhuke kandi isabato y'Umukama ntuzotera imbuto mu murima wawe kandi ntuzoturira umuzabibu wawe ntuzokwimbura ibyimejeje mu nyuma y'umwimbu wawe ntuzokwamura imizabibu utaturiye uzomwaka ukuruhurira isi n'isi izoba iruhutse izobafungurira wowe umushumba wawe inshoreke yawe umucangero wawe ngo n'isi izoba iruhutse izobafungurira wowe umushumba wawe inshoreke yawe umucangiro wawe uwubi wawe n'abatsindaro iwawe nayo ibitungwa byawe n'inyamaswa ziri mu gihugu cyawe bizorya ibizoba byimejeje kuri iyo si mwaka w'iyubile uzoharura amasabato indwi y'imyaka imyaka 7 kugwiza n'indwi misi yayo masabato indwi y'imyaka izongana kuri we n'imyaka 49 ukwezi kugira indwi igenekerezo ry'icumi uzovuza inzamba y'akanyamuneza ku munsi w'ikigongo urumva ko arejo muzovuza inzamba mu gihugu cyose umwaka ugira 50 muzogira mweranda urumva yubi hanyuma mutangaze imyidegenzo mu gihugu ku bakibamwe bose izoba ari iyubire yayo mwidegenzo mu gihugu bakibamwe bose izoba ari iyubire yayo umuntu wese muri mwebwe azosubira ku itongo ry'iwe kandi umuntu wese muri mwebwe azosubira mu muryango uyu murazi ko ibyo yabaye ku munyashimwe mu kazi umwaka ugira 50 kandi yari yabihawe na Elisa muze murumvira abantu cy'uwo Mukama ugira 50 uzoba iyubire yanyu nimuzotera imbuto nimuzosoroma ibyimejeje nimuzokwamura imizabibu itazoba yaratutuwe kuko izoba ari iyubire izoba ari nyeranda kuri mwebwe muzorya umwimbu wanyu wavuye mu mirimo muri uyo mwaka w'iyubire umwe wese muri mwebwe azosubira ku itongo ryiwe niwagurisha ikintu kuwo musangiye igihugu cyangwa niwagura ikintu kuwo musangiye igihugu ntihagire umuntu azozimba mwene wawe mwabyumvise abantu bakazimbye
uzogurira uwo musangiye igihugu ufatiye ku myaka yaciye iyubire ibaye nawe azogucira ikiguzi afatiye ku myaka amaze yimbura haciye imyaka myinshi Imana dusubiza akanovera uzobukoze uzoduza igiciro haciye imyaka mikeyi uzogabanura igiciro kuko azogushorera afatiye ku gitigiri cy'imyaka y'iyubire ntihagire umuntu azozimba uwo basangiye igihugu urubaha Imana yawe mwako ni jewe ndi umukama Imana yanjye murangure amategeko yanjye kandi muzigame ingingo zanje nimwabirangura muzoba mu gihugu mu mutekano mwabyumvise ikiduhesha umutekano no kurangura neza icyo Imana yategetse ako ko mukandike Jena kanitse kiduhesha umutekano kurangura neza amategeko Imana ya 25 kinicho kiduhesha umugisha ubwihugu nico kiduhesha umutekano mwabyumvise kurenga itegeko ry'Imana ushobora kugira umutekano n'ibikondo pfuma wikanga ibisatsi kandi atabihaje igihugu kizokwimbuka muzorya muhage mwongere mukibemwo umutekano ibisezerano ne mwaratubitse ubuntu bibiremera muhava muvuga muti tuzogike umwaka ugira indwi ukutazotera imbuto cyangwa ngo dushwabure igihugu cyacu nzobaha umuhezagiro wanje mu mwaka ugira gatandatu kandi mwimbure ibikenewe mu myaka 3 muzotera imbuto umwaka ugira 8 muzojya ibihitira gushika ku mwaka ugira 9 gucungura amatongo itongo nirizogurishwa burundu kuko igihugu ari gwanje kuko muri nyambukira n'abatsi b'indari wanje babyumvise amatongo mwirirwa murakereranira mwarasatse muri ico gihugu cyose muzokwiganzira muzotanga uburyo bwo gucungura itongo mwene wanyu niyakenera akagurisha kivi ku itongo ryiwe inshuti ya hafi izozicungure ico kivi mwene wabo yagurishije iyo uwo muntu adafise umucungurira iryo tongo ariko hanyuma agatunga akaronka wenyene uburyo bwo kurigarutsa azoharura imyaka yaciye arigurishije asubiza uwari yaguze ayarenze kuyo yatanze hanyuma asubire ku itongo ryiwe ariko atarose icyamusubiza itongo yagurishije izoga mu minwe y'uwo ariguze gushika ku mwaka w'iyubire ku mwaka w'iyubire murasubiza ibyo mwaguze ngo hanyuma azurivamo ku iyubire uwari yarigurishije asubire ku itongo ryiwe umuntu niyo yagurisha inzu yuko bamwe mu gisagara kizitijwe uruhome uburenganzira bwo kuyigurira bwo kuyicungura buherana n'umwaka yayigurishijemo uburenganzira bwo kuyicungura umara umwaka wose niwahera batayicunguye iyo nzu iri mu gisagara kizitije uruhome izokwegukira uwayiguze n'abamukomokako ntazoyivamo kwiyubira ariko inzu z'ibigwati bitazitiye zizoharugwa nk'icibari cy'igihugu barashobora kuzicungura kandi bakazivamo kwiyubira mana yanjye abarevi bazokwama bafise uburenganzira bwo gucungura ibisagara by'abarevi n'inzu babifisemo
umuntu niyagira icyo acunguye ku Balevi kwiyubire uwo muntu azova muri icyo yaguze inzu n'igisagara iyo inzu iri muri uwo umwene Levi ntanyagwa nahereko nawe mutwara ikintu nayo kugideni yo murazi ko iki kintu cy'Imana yakinkoreye ngo abene Levi bazokoma bafise uburenganzira bwo gucungura ibisagara abandi agurishije inzu kwiyubire wewe wayiguze uzoyibamo inzu mu gihe cy'umwaka ufise uburenganzira bwo kwisubira kutsinda gusubiza amafaranga mugabe nyuma y'umwaka yegukira mwene nabiye itongo suko itongo iyo ryabuze uburi cyungu habaye yubire ucurisubiza barasira icungura baraharura icyo ryari rimaze konguka mugabo nabo bari bacyarakongukiye ariko kuri bene Levi umwene Levi nahereko akagurisha inzu yiwe kuri yubire azoca yisubiza nimutaza ngo dukorere Imana muri gomba niho honyine hari ubudahangarwa ngo Abalevi umurongo wa 32 bene Levi 25 bazokwama bafise uburenganzira bwo gucungura ibisagara by'Abalevi n'inzu bafise umviriza 33 umuntu niyagira icyo acunguye ku Balevi wangu wari umulevi yakenye ukamugurira kwiyubire uwo muntu azova muri ico yaguze inzu n'igisagara iyo nzu irimo kuko inzu z'ibisagara by'Abalevi ari cibare cabo hagati muri bene Israeli ikivogeye Bona y'amatongo y'uburagiro yegeranye n'ibisagara byabo ntashobora kugurishwa kuko ni kibare cyabo cy'inafu ukugura n'abakene ibyo hose birasibura kubakika ikisiga cyane cy'amasengesho n'uruhimbi rw'umukamo ibiko bimenya niko bakuruhimbi ko n'imibanire yawe na mugenza wawe amo kitigeze kwibaza enzi ko ngenda imigisha shingiye kuri mwene Siraki ncambona tugira tubishikire kuko yakibajije hirya yejo ukugene bacungura amatongo ibikubimenya kuko n'ubari bw'umuntu uca wumva cyangwa ukene uca wumva isoko ryawe ukugura n'abakene mwene wanyu niyakena kabura ikimutunga ari hafi yawe uramufasha aheze abi wawe nk'inyambukira cyangwa umwatsi w'indaro ntuzomurondereko inyungu cyangwa ngo umujye ku rwego urubaye Imana hanyuma mwene wanyu abe iwawe ntuzomugurana amahera yawe arondera inyungu ntuzomuha indya zawe urondera kumwunguka ko nijyewe Umukama Imana yanyu nabakuye mu gihugu cya Misiri ibijanye no gucungura abantu mwene wanyu niyakenda ari hafi yawe hanyuma akakwizanira ngo umugure ntuzumuzigitirire ku gikorwa nk'umuci ariko azabi wawe nk'umucangiro canke nk'umwatsi w'indaro azobukorera gushika ku mwaka w'iyubire azoheza rero avi wawe we n'abahungu biwe asubire mu muryango wiwe azosubira ku itongo ry'abasekuru nkako ni basekuru banje nabavanye mu gihugu cya Misiri ntibazogurishwa nkako ni aba n'abasuku banje nkako ni abasuku banje navanye mu gihugu cya Misiri ntibazogurishwa nk'uko bagurisha abaja ntuzomutwaze umukazo ariko urubaha Imana yawe nayo umusuku w'incoreke ushaka gutunga mu bihugu bibakikije niho uzogura umusuku w'incoreke mushobore kandi kubagura mu bahungu b'abatsi b'indaro babiwanyu no mu miryango yabo babyariye mu bihugu byayo
bazoba banyu, muzobaraga abahungu banyu mu nyuma zanyu kugira ngo babiganzire, muzobagira abaja imyaka yose. Ariko ku byerekeye bene wanyu ari bo bene Isirayeli, nta muntu n'umwe azotwaza, nta muntu n'umwe azotwaza umukazo mwene wabo. Igihe inyamukira canke umwatsi w'indaro abi wawe yatunze, nayo mwene wayo abi wawe akaba mukene, hanyuma akigurisha ku nyambukira ku mwatsi w'indaro abi wawe canke kukomoka ku muryango w'inyambukira, naho baba baramaze kumugura, arafise uburenganzira bwo gucungurwa. Umwe muri bene wabo azomucungura, canke se wabo canke mwene se wabo azomucungura, canke umwe mu nshuti za hafi canke wo mu muryango wiwe bwite azomucungura. Niyaba yaratunze naho azokwicungura. Uwo mukene azoja hamwe uwo mukene azoja hamwe n'uwamuguze, barure kuvana ku mwaka yamwigurishije ko gushika ku mwaka w'iyubile. Amahera y'ikiguzi ciwe azoharugwa hisunzwe igitigiri c'imyaka, bafatiye ku mpembo umucangiro aronka ku munsi. Hasigaye imyaka myinshi, igiciro c'incungu azosubiza kizongana n'icatanzwe n'uwamuguze. Aheza asubize igiciro c'incungu yiwe kiringanira igitigiri c'imyaka. Uko niko bigenda mu bihugu by'Abarabu. Umwaka ku mwaka uwo muntu azoguma ku wamuguze nk'umucangiro, ariko ntazamutwaza umukazo nawe ubona. Adacunguwe muri ubwo buryo azorekurwa mu mwaka w'iyubile, we n'abahungu biwe. Birakatse. Sigaje imigabane bibiri, igihemu ca 26 zoja mu ca 27 n'igice ca 10. Murumva neza ko ubundi ubu butunzi bugaragara mwari mukwiye kubwitwaramo neza. Hari abo mwimye ko ku mugisha wanyu mwategereza ko bakora icyo gituma muri muzengurutse. Hari abo mwimye abageni mwabwiza kuba, hari abo mwabaye mutabwiza kuba. Ine Imana mushobora byose tugirira ikigongo, dutandukanye n'umwanikiro w'isi, iduhuze n'ubukonje bwayo, kandi ubumwe butwongere iduhe kugumisha amahoro mu mutima, n'izina rya Yesu Kristo duhagumisha no mu bwiza ko twarakunze. Amen. Amen. Haleluya. Shalom.